Bakunzi b'Imana mwese, bagenzi bisamiriza y'umuvyeyi Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze tuzirikane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugira tuzirikane muri uyu mwanya ni ryo ku gatatu mweranda. Turi mu ndwi nyeranda, kandi dutera tuduga ku gasongero kayo. Usha tuja muri ya minsi itatu ihambaye duhimbazamwo ku buryo bwihariye amabanga y'icungurwa ryacu, ukubabara, ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristu. Ibisomwa birimwo ijambo ry'Imana tugira turizirikane tubisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ikigabane ca 50 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9a. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni Izaburi ya 68 canke ya 69 bivanye n'igitabo umwe wese akoresha. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Matayo, ikigabane ca 26 kuva ku karongo k'14 gushika ku karongo ka 25. Muri kumwe rero na Patiri Dieudonné Ntamavukiro wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Dutege yompi umukama atuyagire. Yaga mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Mukama Imana yanje yarampaye ururimi rw'inkerebutsi kugira ngo nshobore kuremesha uwaruhijwe. Uko bukeye niko ankebura kugira ngo ndamutege ugutwi nk'umwigishwa. Umukama yarazibuye amatwi yanje, nanje sinamwankiye sinamuzibukiriye. Narateze ibitugu abankubita, abanshikura ubwanwa ndabatega imisaya, abankubita be n'abancira amate sinabahishije amaso. Umukama Imana yanje arantabara, nico gituma ivyo bitutsi ataco bingira, nico gituma mu maso nahakomeje akadadarara nk'ibuye, ndazi ko ntazotetegwa. Uzondekurira ari hafi, ninde yokubahuka kuja kumburanya? Naze tuburane. Uzi ko afise ica ndega nanyegere. Umukama Imana niwe amfasha, none ninde azoncira rubi? Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri iki gihe kiroranye, nyumvira Mana wuzuye imbabazi. Muri iki gihe kiroranye, nyumvira Mana wuzuye imbabazi. Mpora nkubitwa mpogwa wewe, namaramajwe nuko nakwiguze, kuko namonogojwe n'umwete w'ingoro yawe, kuko igitusi utuswe kinsesera. Muri iki gihe kiroranye, nyumvira Mana wuzuye imbabazi. Nari nizeye wongirira imbabazi ndamukena, narondeye abompoza sinabaronka, aho bongaburiye indya zinkiza bampaye ishano, aho bompaye inyobwa nyotewe bampaye isiki. Muri iki gihe kiroranye, nyumvira Mana wuzuye imbabazi. Nzoheza ninahaza izina ry'Imana, nzorivyinira nzorikengurukira. Abantu baciye bugufi barabibonye barahimbagwa. Eka namwe muhurumbira Imana, nimusubize umutima hamwe. Nanone umukama yumvira abakene, ntarenza amaso imbohe ziwe. Muri iki gihe kiroranye, nyumvira Mana wuzuye imbabazi. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Matayo. Umwe muri babandi 12 yitwa Yuda Iskariote aja ku bakuru b'abasaserdoti ababarira ati, mugomba kumpiki kugira ngo ndamubahe. Bamuharurira amafeza 30. Kuva ubwo yamahiga uburyo bwo kumubaha.
Ku munsi wa mbere wa azima, abigishwa begera Yezu bati, ugomba ngo dutegurire Pasika hehe? Yezu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Ntuze, mumubarire muti, umukama atumyeko ngo umunsi wanje washitse. Ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n'abigishwa banje. Abigishwa bagira nk'uko Yezu yabategereje, bategura Pasika. Ngo buze kugoroba aja gufungura be n'abigishwa biwe uko bari 12. Bariko barafungura arababarira ati, ni vy'ukuri ndababariye, umwe muri mwebwe aza kungura. Biraheza bibatera umwikomo mwinshi, batangura kubaza umwe ngo, mbega mukama ni jewe? Nawe abishura ati, uwo twasangiye ku nkoko imwe niwe aza kungura. Umwana w'umuntu we arigiriye nk'uko vyanditswe kuri we. Yamara aragowe uyu muntu aza kugura umwana w'umuntu. Yapfuma areka kuvuka, niho vyari kumubera vyo. Yuda nyene kumugura aramubaza ati, mbega mukama ni jewe? Aramwishura ati, urabivuze. Bakundwa b'Imana, buca dutangura ya misi itatu ihambaye duhimbarizamwo ku buryo bwihariye amabanga y'ukubabara, ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yezu Kristu. Uyu munsi tubaye turazirikana ingene Yuda Iskariyoti yateguye umugambi wo guhemukira Yezu. Ibisomwa vy'uyu munsi bitanguye kutwinjiza mw'izirikana ry'ukubabara kwa Yezu. Ni igihe ca Yezu kikaba n'igihe cacu. Ni igihe cyo guhitamwo kuba abagumyabanga ba Yezu canke abahemu nka Yuda. Mbega wewe muri iki gihe nk'iki wohitamwo iki? Nizere ko wohitamwo kumira kuri Yezu. Bakundwa b'Imana, naho turiko twihweza inyifato ya Yuda, si kugira ngo tumufatire kwa karorero, ahubwo no kugira ngo twirinde kwigana inyifato yiwe. Tumaze kubona inyifato ya Yuda, twogerageza kuraba uko imigenderanire dufitaniye na Yezu imeze, tukongera tukaraba inyifato yacu igihe twoba twacumuye. Imigenderanire myiza twogiranira na Yezu yogaragaza ko turi abantu babizigirwa kandi bakorera mu muco. Ikibabaje nuko mu kibano cacu usanga huzuyemwo abiyorobetsi n'abahemu. Kumbure nawe canke jewe ugasanga turi muri bo. Ibituma abantu bahemuka ni vyinshi. Uguhemuka kurashobora kuva kw'ishari, ukwipfuza, guhahamira amaronko canke ivyubahiro ku buryo burenze, ukwifuza gutunga bidakurikije ubutungane n'ibindi. Yuda, umwe wo muri bamwe 12, umwigishwa n'umutumwa wa Yezu, amaze kubona ko ivyo yari yizeye kuri Mesiya atari vyo biriko biraranguka, yateguye gutanga Yezu ku bicanyi, ahemukira umwigisha wiwe, amugurisha amafaranga makeya. Ivyo Yuda yakoze vyerekanye ko yashize Yezu musi y'umushumba, musi imbere y'umuja. Yamara rero si Yuda wenyene, na bamwe muri bagenzi we bumvise aho Yezu avuga ati, umwe muri mwebwe aza kungura. Abandi baciye babaza Yezu bati, mbega mukama yoba ari jewe? Uguhemuka no kwihakana Yezu birashobora gushikira uwo ari we wese. Ivyo bigaragazwa no kwiyugarirako, ntushake kubeshwaho n'inema yiwe. Yuda, umwigishwa wa Yezu, yaramuhemukiye kubw'amahera ubusa abicanyi bamuhaye. Umuntu yo kwibaza ikibazo, mu gihe ca none iyo duhemutse twunguka iki? Ubutunzi? Ugukundwa na bose? Ukugira ishusho nziza imbere y'abantu? Abarundi barayamaze bati, uheza guhemuka bwaca ibigori bikera. Barongera bati, wanka ikimanyu ugatahira intete. Nta njuguna ntoyi umuntu aronka iyo ahemukiye abandi. Si Yuda wenyene rero yahemutse, natwe ubwacu hari aho duhemukira Yezu mu kudakurikiza imico n'imigenzo y'abakristo. Akenshi turanka kubabarana na Yezu kubwa bene wacu, ugasanga twahisemo kwihora aho gutanga ikigongwe, tugahitamo gutukana aho kugira agacerere. Igihe cose tutigana Kristo kandi turi abakristo, tuba tumuhemukiye. Igihe cose tudashingira intahe Yezu muri bene wacu, tuba tumuhemukiye. Igihe cose tugendera mu kinyoma, mu bwicanyi, mu busuma, gutanga ishano, kwaka no gutanga ibiturire, gusesagura itungo ry'umuryango n'iry'igihugu, abo tubigirira tuba tubahemukiye kandi tuba duhemukiye Yezu.
natwe rero birashobora gushika ugasanga twigenza nk'abahemu kandi tukabigira tubibona nka Yuda. Ariko rero naho ibyo byose byodushikira, igihambaye n'inyifato tugira tumaze guhemuka. Ubwo iyo tumaze kubona ko twahemutse, ntitugumana umugambi w'ububisha, twoba tuguma tumeze nka Yuda, canke turareka Yezu akatwerekeza ko inyonga ziwe zuzuye impuhwe n'ikigongwe. Aho kuguma twigaragura mu buhemu, tumaze kubona yuko twageseye, duhamagariwe kugaruka kwihweza Yezu wenyene ubwiwe, kuko ari umunyakigongwe. Imisi yose rero nitwame twembanga ko turi abantu b'amagara make canke ba nta magara. Duheze turaramura amaso, tuyerekeze kuri Yezu wenyene ataje gucira urubanza isi, yazanywe riho no kuduha ubuzima. Niwe aheza akadufasha kubona akabi kacu, akadufasha no kwisubirako. Dusabe rero Imana Dawe wa twese ngo idushungurire ko inema, yongere idutyorore agatima kabi kose kava kuri Sekibi. Imana nidukize ubwiyorobetsi bwose, yongere idufashe kwama twigarura igihe cose twahemutse. Amen. Mbaye ndabifuriza kuzohimbaza neza umunsi mukuru wa Pasika. Imana ibahezagire.